Ari n'iteka n'umunezero ndasubiye kugusuhuza nk'akaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri no mbonesha kure igushikiriza amakuru inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu nunyemerere muhe kaze ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye kuri uyu munsi wa mbere igenekerezo rya gatandatu z'ukwezi kw'icumi na kumwe umwaka n'ibihumbi 2023 wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ndaguhaye ikaze nanakwipfuriza kubandanya uraroranirwa ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu bindi bihugu bibanye nk'igihugu c'u Rwanda igihugu ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo igihugu c'u Buganda igihugu ca Tanzania ndetse na Kenya mwese ndabahaye kaze ano makuru harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira Ibanki y'isi yose yagiriza Evariste Ndayishimiye ko yiba umuriyaridi w'amadolari ku mwaka ibi Perezida Ndayishimiye yabitangaje ku wa kabiri uheze igenekerezo rya 31 z'ukwicumi 2023 mu nama yakoresheje abategetsi batandukanye b'igihugu hariya i Bugarama mu ntara ya Muramvya Perezida Ndayishimiye akaba avuga ko buri mwaka hibwa mu Burundi amafaranga arenga umuriyaridi w'amadolari y'abanyamerika ni ukuvuga hafi miliyaridi 400 vy'amafaranga y'amarundi bisigura ko hibwa amafaranga angana n'ayo leta ikoresha mu mwaka wose ino nkuru ku buryo burambuye ni mukanyi mu buryo bw'idonido nuje kure ico utegerezwa gusa nyene ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyonda ko hama ukabandanya urashikirwa n'ano makuru inkuru kumwe n'ibiganiro tubandanya gushikiriza mu buryo butosoye kandi butomoye kamwe ku kandi atana kamwe kavuyemwo kandi nyene bikagushika ko mu ba mbere kandi ku gihe nayo kandi ndi bunakushikirize iyi nkuru ivuga ko mu ntara ya Makamba imanza z'ikibiriraho zaciwe na sentare nkuru y'iyo ntara ziyamirizwa abantu bakurikiranwa ku caha co guhungabanya umutekano w'igihugu bararengukijwe mu rubanza rw'ikibiriraho na sentare nkuru y'igihugu ya Makamba mu bumanuko bw'u Burundi imiryango yabo bashengejwe ibona ko izo manza zirimwo utunenge twinshi iyo nkuru nayo ku buryo buramvuye ni mukanyi ntuje kure nayo mu ntara ya Muyinga ibikoko byo mu ishamba rikingiwe rya Ruvubu bironona imirima y'abaturage abanyagihugu bafise imirima ku nkengera z'ishamba rikingiwe rya Ruvubu baratabaza ibikoko biribamwo biramaze kubonera amahegitari basaba leta kubashumbusha kubera ko ari ibikoko bikingiwe biri mu itunga ry'igihugu nayo hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nibo gushikirize ino nkuru ivuga yuko izareka mu ikambi ha indaro impunzi mu gihugu ca Malawi abantu 5 b'abanyarwanda batagira ibibaranga bafatiwe mu ikambi igipolisi carahagaritse abantu 5 bamuka mu gihugu c'u Rwanda batagira ivyangombwa vy'impunzi mu ikambi ya Zareka muri Malawi bafatanywe n'uwurongoye imwe mu mazone hagize ikambi yarabahaye indaro kumvo z'amatohoza sayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mukanyi mu buryo bw'idonido ntuje kure ico utegerezwa gusa ni ukubandanya ubana natwe ano makuru nunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga yuko ibanki y'isi yose yagiriza Evariste Ndayishimiye ko yiba umuriyaridi w'amadolari ku mwaka ibi Perezida Evariste Ndayishimiye yabitangaje ku wa kabiri uheze kw'igenekerezo rya 31 z'ukwicumi 2023 mu nama yakoresheje abategetsi batandukanye b'igihugu hariya i Bugarama mu ntara ya Muramvya Perezida Ndayishimiye akavuga ko buri mwaka hibwa mu Burundi amafaranga arenga umuriyaridi w'amadolari y'abanyamerika ni ukuvuga ko ari hafi imiliyaridi 400 vy'amafaranga y'amarundi bisigura ko hibwa amafaranga angana n'ayo leta ikoresha mu mwaka wose ese vy'ukuri ni bande bayiba Ibanki y'isi na FMI vyibaza ko ayo mafaranga yibwa n'abategetsi harimwo n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye we akaba avuga ko baherutse kumwereka ingene abategetsi bagumizaho akajagari mu bijanye n'ingene ifaranga ry'u Burundi rivunjwa kugira ngo vyorohe kwiba Perezida Ndayishimiye akaba avuga ko ababajwe no kubona yagirizwa ibikorwa n'abakozi ba leta bafatanije na bamwe mu barwizatunga umukuru w'igihugu haragiriza rwose abakozi ba OBR ko bafasha ubwo busuma ese ubwo amafaranga nk'aya aribwa abo hejuru bo batabizi
twandikire ingene uvyumva unyuriye munsi y'ino video muri komantere. Nayo mbandanije ano makuru ntunyemerere mbandanye ano makuru nkushikiriza iyi nkuru ivuga ko mu ntara ya Makamba imanza z'ikibiriraho zaciwe muri sentare nkuru y'iyo ntara ziyamirizwa. Abantu bakurikiranwa ku caha co guhungabanya umutekano w'igihugu bararengukijwe mu rubanza rw'ikibiriraho na sentare nkuru y'igihugu ya Makamba mu bumanuko bw'Uburundi. Imiryango yabo bashengejwe ikaba ibona ko izo manza zirimwo utunenge twinshi. Ku bwa bamwe mu bo mu muryango w'abaciriwe imanza, sentare nkuru na parake yayo zihana abera zikareka bene gukora ivyaha. Mu rubanza rwo kuwa 28 Gitugutu, François Harerimana umudereva wa Otraco ikorera Bujumbura Kigoma yaciwe gupfungwa imyaka 5 n'ihadabu ry'umuriyoni w'amafaranga y'amarundi kuko yunguruje ibitenge 218 bivuye muri Tanzania. Yaciriwe urwo rubanza mu gihe yagumye ahakana icaha. Hari abajejwe gushira no gukura ivyungurujwe mu modokari, umukokayi ndetse n'umukomvuwayeri. Abo babiri bategerezwa kurenguka bagatanga insiguro, ariko parake na sentare vya Makamba ntibabarengukishije. Uko akaba ariko abagenzi ba Harerimana bidoga. Ni nako vyagenze kuri Christ-Roi Ivyivuze, umudereva w'ipikipiki yaciriwe urubanza muri ico kibiriraho co kuri uwo wa gatandatu wa 28 Gitugutu. Yahanishijwe gupfungwa imyaka 2 n'ihadabu y'ibihumbi 50 kuko yafatanywe imifuko 7 y'ifumbire. Ku bw'abari muri urwo rubanza yarahaye abacamanza amazina ya bene ifumbire iyo yari ijanywe n'iyo yari ivuye, ariko abacamanza ntibabihaye agaciro. Izindi manza 4 zaraciwe muri ico kibiriraho cabaye kuri uwa 31 Gitugutu 2023. Kuri ivyo vyaha nyene nayo abanyagihugu bakaba bavuga ko babonye ubunenge bwinshi. Nk'akarorero, uwuvunja amafaranga Jean Nkurunziza hampande y'ugupfungwa no kuriha ihadabu, telefone yiwe ngendanwa n'amafaranga ibihumbi 224 y'amashiringi vyarafashwe. Uwitwa Azor Ndayishimiye nawe nyene yaraciriwe umunyororo n'ihadabu kuko yafatanywe isabuni Omo y'amagendo. Ikamyo yari yitwaye hamwe n'isabuni itarishe vyashizwe mu minwe ya leta. Nawe uwitwa Ananiasi Bayubahe acirwa umunyororo n'ihadabu, ariko imodokari yo mu bwoko bwa Probox yari yunguruje ifumbire, sentare yafashe ingingo yo kuyisubiza mweneyo. Imiryango y'abaciriwe imanza iriyamiriza uguhengama kw'iyo sentare y'intara ya Makamba. Izo manza ziciwe inyuma yaho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yari yasavye abarongoye amasentare bose gufata abantu bose bagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu. Nayo kandi mu ntara ya Muyinga ibikoko vyo mw'ishamba rikingiwe rya Ruvubu bironona imirima. Abanyagihugu bafise imirima ku nkengera z'ishamba rikingiwe rya Ruvubu baratabaza. Ibikoko biribamwo bimaze kubonera amahegitari, basaba leta kubashumbusha kubera ko hari ibikoko bikingiwe biri mw'itunga ry'igihugu. Imirima ibangamiwe iri mu makomine ya Mwakiro ndetse na Buhinyuza mu ntara ya Muyinga. Imbogo, impongo, imvubu ndetse n'ibindi bikoko birisha birashoka ishamba bikaza kona imirima, bigaca vyisubirira inyuma haba ari mw'ijoro nk'uko abanyagihugu babivuga. Ayo makuru nyene avuga ko ivyo bikoko vyona ikimera cose kugeza aho birya n'ibitumbatumba vy'ibitoke. Imirima y'ibigori, ibijumbu, imyumbati n'ibindi nta gisigara. Abazi ahaciye imvubu n'imbogo uko hamera nibo babitahura. Ivyo nibivugwa n'abo barimyi, bavuga ko batabona ingene bazogaburira imiryango yabo mu minsi iza. Abo mu ngo zononewe basaba leta ko yorungika umugwi w'abantu baharura ivyononekaye ku buryo boca babashumbusha. Ni ibikoko vya leta. Mu bisanzwe ibikoko vy'umuntu vyonye aca ariha inshumbusho akayiha uwononewe. Leta itegerezwa kugira uko nyene, uko akaba ariko babibona. Basaba leta kubaka uruzitiro rutandukanya ishamba ry'ibikoko n'imirima y'abantu.
bemeza ko bashobora kubitega imitego kugira ngo ntibasubire konerwa ariko mugabo ntibabikora kubera kubaha itegeko uko akaba ari kabonewe basozera bavuga igisata kijejwe iryo shamba ntikiragira ico kivuze. Ishamba rya Ruvubu riri ku mahegitari aharurwa mu bihumbi mu ntara za Cankuzo, Karusi, Muyinga ndetse na Ruyigi hagati hashira ubuseruko n'uburaruko bushira ubuseruko bw'Uburundi. Nayo hanze y'imbibe z'igihugu c'Uburundi ntunyemerere ngushikirize iyi nkuru ivuga ko izareka mw'ikambi ya indaro impunzi mu gihugu ca Malawi batanu mu banyarwanda batagira ibibaranga bafatiwe mw'ikambi. Igipolisi carahagaritse abantu batanu bamuka mu gihugu c'u Rwanda batagira ivyangombwa vy'impunzi mw'ikambi ya Zareka muri Malawi. Bafatanywe n'uwurongoye imwe mu mazone agize ikambi yarabahaye indaro ku mvo z'amatohoza. Abo bahagaritswe bose ni abagabo. Bamwe baravuga neza Ikinyarwanda, abandi bavuga Ikirundi n'Ikinyarwanda. Ntibasohoka ku murango, baguma mu nzu y'uwurongoye zone Karonga, uko akaba ariko izo mpunzi zigana. Igipolisi coba carahamagawe n'ababanyi b'uwo mukuru wa zone nawe nyene aturuka mu Rwanda. Ntawe uramenya neza umwanya abo bantu bari babaye ngaha. Ariko uko biri kose igihe igipolisi cabatwereka nta n'umwe twamenyemwo, uko akaba ariko impunzi zongerako. Umwe mu barongoye abandi akaba atomora ko abo bantu bemereye igipolisi ko bari bamaze umwaka baba muri iyo kambi ya Zareka. Impunzi ziratewe umutima uhagaze n'abantu batazwi bibonekeza muri iyo kambi mu gihe umutekano ugumutosekara muri iyi minsi Zareka. Bashobora kuba hari abahungabanya umutekano canke abasuma bitwaje ibirwanisho batera umudugararo mw'ikambi. Igiteye amakenga ni uko bamaze umwaka wose ngaha atawurabakubita ijisho na rimwe, uko akaba ariko bavuga batangaye. Bahagaritswe kuri uyu w'Imana uheze, bakaba baraciye bajanwa mu gasho gakuru ka districte ya Dowa ahari ikambi y'impunzi ya Zareka. Hagati aho amarondo y'ijoro no kwugara ibikorwa kuva isaha 12 z'umugoroba vyarasubiriye gukorwa mu ntumbero yo gukinga umutekano. Igipolisi, impunzi hamwe n'abasivile bacungera umutekano barishimiye impunzi. Igipolisi gihamagarira impunzi ziba mw'ikambi y'impunzi ya Zareka kudoma urutoke kuri ico cose ziketse mu ntumbero yo guterera mu gucungera umutekano w'iyo kambi irimwo abantu barenga ibihumbi 50 harimwo abarundi barenga ibihumbi 11. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye hariko aravugwa irya nino mu gihugu c'Uburundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa nta kindi ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro vyose tubandanya gushikiriza biba biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'Uburundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu yandi makungu.